Uburundi burifadikanya n'amakungu mw'isekeza ry'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina, aho kuri uwa gatanu igenekerezo rya mbere Kigarama umwaka wa 2023 ishiramwe mpuzamakungu UNFPA ryifadikanije n'ayandi mashirahamwe mu vyo akora harimwo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, ryaratunganije inyigisho nihimiriza kubamenyesha amakuru ku mabi afatiye ku gitsina vyabereye mu gisagara ca Bujumbura. Josiane Yvette Kamariza yaserukiye ikigo Seruka avuga ko imico n'imigenzo biri mu bituma amahohotero afatiye ku gitsina ataranduranwa n'imizi, nayo ngo umuntu wese ngo arakwiye kwibaza ikibuze kugira ngo ikibano nikigume kirangwa n'amahohotero. Ayo mabi aravugwa cyane ku gitsina gore, kugira turwanye neza ayo mabi si vyiza gushira kure igitsina gabo, kubera ucumengo biraba gusa abakenyezi mugabo n'amabi akorerwa abashingantahe. Muratanguye kumva yuko n'abashingantahe basigaye bayakorerwa, kandi ko nabo nyene batagitinya kwitura inzego canke amashirahamwe abafasha. Kuvuga ko abakenyezi baragera ahantu bakitahura muri ivyo bintu vyababayemwo, hama ntibagume biyita abantu bahohotewe cane, ahubwo bakarondera ico bokora kugira ngo ayo mahohotera ayagwe afatwe mu minwe na bose, hama bireke kuba gusa ibibazo vy'abakenyezi. Ngaho muca mumva yuko kugira ngo ayo mabi aranduranwe n'imizi, birategereje ko dukorera cane cane mu bana bakiri bato, kugira ngo dukorere mu gukinga na prevention, kuko n'abarundi baravuga ko zija guhona zihera mu ruhongore. Iyo abana bose batavyumva, abahungu n'abakobwa bari hamwe, ntitwotera imbere, kandi si vy'imbeshere. Muramaze kubona yuko guhindura, abarundi bariko baratangura guhindura, ce qu'on appelle en français la mentalité, batanguye kuza barumva ibintu bimwe bimwe, kandi bakumva ko hariho ibintu batobandanya bakora ngo ni kubera ngo umuco w'abarundi uravuga ngo oya, ahubwo babona yuko hariho vyinshi imico yaduhaye y'abarundi iduha tugira akaranga ko kuba abarundi kazi n'abarundi umutima, kandi bafise ico bubaha. Mugabo hariho yindi mico nayo nyene tubona yuko izicyoza gose agateka k'abakenyezi, ca tugerageza kuyaga kugira turabe co hinduka. Ikibuze qu'est-ce qui manque, ico kibazo umuntu wese arakwiriye kucibaza. Ni igiki kibuze kugira ngo ikibano cacu kibe ikibano kitarangwamwo aya mabi tuguma tubona yo kubagura abantu mu buryo butandukanye. Harakwiriye ko abantu tutaguma aho dukorera, nkaguma mu kigo Seruka, uwundi akaguma iyo akorera, ko dutegerezwa kumanuka mu kibano cacu kuraba ibihaba, ko nk'ico twebwe twashoboye gufata nk'icigwa muri imyaka 12 dukorera muri umugambi wo kukirira hamwe mu kibano. Twarabonye ko vy'ukuri vy'abantu bakora birerekana yuko hari ibikomere vyinshi by'ubuzima abantu baciyemwo. Murazi yuko kibano cacu carakozwe ko na vyinshi, harimwo intambara zigenda zigaruka zituma abantu bahura n'ibibabaje vyinshi, hama ukacutuma imyifato zabo zihinduka, ugasanga n'ibikorwa bisigaye bikorwa biratuma umengo abantu barataye akaranga ku buntu. Kirazira kuvuga ngo uriya ngo niwe akora amabi. Dushira hamwe abayakorewe n'abayakora, twese tukabafata nk'abantu bashikiwe n'ibintu bibabaje, hama tukabafasha gukira ivyo bikomere vy'ubuzima, kubera twize yuko bakize ibikomere vy'ubuzima vy'ukuri baraheza bagakorera ikibano cabo ku rugero rushimishije, kandi bakumva iyo bavuye niyo bariko baraja, kandi bakongera bakaraba ati mbe none kandi n'imiyo mico yacu irashobora gutuma haba ubusumbasumbane hagati y'abagore n'abagabo. Iyo mico itobatuma baba abantu bafise uburenganzira burengeye ku gitsina gore, hama twese hamwe rero tukaja hamwe tukabiyaga kugira ngo aya mabi agabanuke.
Pierre Kakukanon icegera c'userukira ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu UNFPA yarashimiye abamenyesha amakuru ku ruhara rwabo mu gushikana ubutumwa kure, akabasaba gushishikara bafasha cane kugira ngo ayo mabi afatiye ku gitsina aranduranwe n'imizi. Mwomenya ko ibice 95% kwijana ari ibice by'abakenyezi bitura ikigo seruka, abana batarakwiza imyaka 18 bageze ku bice 70 kwijana, nayo abagabo bageze ku bice 5 kwijana. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.